Jewe nitwa Elevis, Nishimwe Elevis. Mvukira Imwaro. Amashure narayize kubw'uburyo sinayabandanije. Mpamvu ntayabandanije narize haba uburyo bwo kubura amahera ntumiya kuja kurondera ubuzima, sinashotse nkibandanya amashuri. Ababyeyi kubw'uburyo n'ubuzima narashaka kubandanya muga kubw'ubuzima nta mahera yaboneka, amahera y'ibikoresho byo kwishuri. Ko je ntabona ibikoresho sinabaye nkibabwira ati ndave ku ishuri. Je kubwanje nije naciye mfata intumbero yo kuja kurondera ubundi buzima. Ndabasezeye. Abavyeyi sifise bose, pere yaramaze kwitaba Imana 25. Hari mu mwaka wa 2021. Ukuntu vyagenze, twahuye n'umugenzi arambwira ati ndafise ikazi Bujumbura bona no kumanukana. Nagize ati kabisa nyimba ikazi iriho nomanuka ntashi. Cambwira ati rondera itike, ndarirondera. Maze kurirondera turamanuka, yaranshikanyeyo. Ikazi ndabandanya ndakora. Ibujumbura nkishikaho, urabona ugishika ahantu ubwa mbere uhasanga vyinshi utari bwigera ubona. Narashitseho, maze gushikaho, kenshi urazi wahora uri birimani ruguru, ntushoka nyene hari itandukaniro ruguru ni Bujumbura. Narashitseho nyene ndakora akazi muga sinari shose ndakamenyereye cyane. Vyinshi ndakora ivyo ntari nzi baranyiza. Kiraho ngeze ubu vraiment ndashima. Mukazi dufate nashikiye mu kazi ko Munzu. Nkishikaho hari byinshi ntari nzi, abakoresha barambwira ati wewe kora uku gira uku. Hari byinshi vyananira, ico ntashoboye narababwiye ati ikintu ntaco nshoboye raba ukuntu mukimfasha. Barakinyiza tukagenda nyene dufashanya uko nyene. Narashobora nko kuzigiza aho canke nkashobora guteka ugahura, urabona nk'ubuzi bwacu ugashobora guteka ugahura vyazigiye. Keshi nashaka kubabwira ati vyazigiye uku ku mpamvu iyi.
barantahura. Nko kw'isoko dufate nk'abakozi bagenzi banje nkishika ino mu muji narashitse nshika kwiyo kazi ndatangura ndamenyerana n'abagenzi ndababaza ati none kugira ngo nje kurondera ratio y'aba boss no kugira nshikaho hantu muhanyereke no hashika gute ntashira gutora nk'umujama tukamanza tukidondorana kuri kurondera abagenzi ugenda turarondera nyene turababwira ati jewe kweri ni ryambere nkishika mu muji kabisa nashaka mumanze mu ntembereze manze ndahamenye. Umujama yarabwira ati ngo tujane akambwira ati ibi bikoresho uku bagutumye kikuguruku tugenda tumenyerana uko nyene tugenda twungurana ubwenge uko nyene bituma nyene tugenda tumenyerana uko nyene kugera isaha. Abagenzi babi ntiboshora kubura bashobora ni harya bakunda kugira ati kunda beshi wizere bake twakunda kujana n'abajama hari nk'umujama ashobora kukubwira ati harya hano naho uri kurahakora nta miso hamara nta niki ushobora kugira ane ariko urashobora kubwawe nyene ugashobora gusatura ukagira ati reka nirabire. Inkuru y'imbarirano niyo wiboneye sico kimwe. Narakoze ndakora kabisa aba boss tugenda nyene twumvikana mugana aho bakora kugira ati ntazibana zidakumana amahembe haracamwo tugashwana bikagira nte muga bigahera. Icambere uzi ko waramanutse ukaza ku kazi uvuga ati jewe ndamanutse ikinzanye niki ngire nkurikirane ikazi naje gukora. Hagize nk'umuntu aza akaza kukubwira ati hajya ahantu bimeze uku atavyiboneye uzomanze uje ahantu wiyumvira manze ugira ati umuntu ubwo ntagomba kunkura ku kazi canke ari kwambwiza ukuri. Jewe kubw'abagenzi twahuye na beshi beza nababi kwera harabampanura ati akazi hajya ntuzohamara kangahe bandi bati bimeze ukokora kubwaho ngeze n'ubu ndicakora kabisa. Nk'abo bagenzi barashobora kuba bariho mugabo ntiwoshobora kuja kuborerwa ngo uja gukora ikazi ivyoshobora gukunda. Harageze igihe ndashobora kugira ati kabisa murabona igihe tumaranye n'icishi harageze yaho mundugiriza umushahara. Harageze igihe ndababwira abamanza baranka haragera igihe ndavuga ati ni munyongere vrema baravyiyumviriye baranshirira ko makeya kuyo nari nkorera bituma nyene ngira umwete wo gukora akazi. Ndiyo bivanye n'ukuntu utishinze kaga kuko kaba abantu kuko bavuga ati imigere ibiri ntitereka wishinze kaga kuku ntushobora kurangura iyindi mirimo ruguru. Abo buzero bwacu urashobora gukora uri gukora n'akandi ugashaka kugira ati reka nkore shindaba ngure n'agatungwa ruguru birashoboka kabisa muga bivanye n'ukuntu ugerera ubuzima bwa n'ukuntu uronderera akazoza kawe.
icambere Nazo yagize ati tugire urukundo mugabo urukundo umanze urabe uwo mu rugirane ari umuntu agira urukundo ukaraba ubwo rukundo ariko aranzanako nubwo kuntana mu manga canke nubwo kungirira neza. Awi umukobwa mukorana mu kazi icambere murafashanya mumaze gufashanya mugasi wose hari igihe uhura bamwe mudashobora guhuza bivanye n'ukuntu mwubwo buzi ugahura ntimuhuje mugabe icambere mukorana mwokumvikana kuko kumvikana nico gikuru bituma n'akazi kagenda neza kuko mwese muba muri nk'abakozi. Bishitse ntimuhuze ni kwa kundi bivuye nko ku umukobwa agahura nyene abakobwa ugahura ati kweri ntimwumvikanye hari igihe ushobora ja urabona abo washobora kwishikira urabona vyovyo twe nk'abahungu urabona ahantu udashobora gushika bashobora umukobwa agacunganisha hagati y'aba bose nawe ugatuma ushobora kuva kw'ikazi mu gihe bimeze uko ari umubose amaze kubibona ashobora gutahura vyose arashobora kubikemura mu kumvikana. So kuba nkaho nkumva nk'uwo mukobwa wumva bibaho murashobora kuba mubana mu rupangu rumwe agashobora gukundana n'uwundi inyuma kandi mushoboye kuba mubana agashobora kugira ati je kweri ndipfuze uko twoba abagenzi bibaye ngombwa ukore nkore kugira natwe tuze tushinga urwacu umukobwa agashobora nko kuvyanga amaze kuvyanga ugahura ucuhura hariho uwundi abandi nyuma bashobora kugira kuba bakundanye mu nyuma agashobora kuza bamuteye inda agacagaruka akagira akaza kugira ati dukundane agaca agomba kukwegeka ko yani amaze kuyikwegeka ko umva mu nyuma yarasi ubaraje kubera aba yayiguteye muga uri umuhungu bashobora kubimenya ukashobora ukirinda mu mwanya ntushobora kumuha nk'ubwo ntushobore guca mugira mukundana kubera uzi woba wamenye yuko afise inda turashobora kwirinda rero nogira ati nk'abakobwa dukorana vyiza ico nosaba mwokumvikana kuko nico gikuru ntiwoja konda inyuma ukunuku mwumvikana niyo story ugize ati yaraje agenda akundana n'abandi bamutera inda araza kuyimwegekako nawe uravyumva kweri nkuwo ntiyamuronderera amahoro umva yagombye kumukuza ku kazi. Urashobora kuja nko gutereta umudemu akakwankira baadaye akagaruka bamaze kugira kumutera inda amaze kuza mu nyuma akagira ati kweri ndagukunda mbere waranamubwiye ati ndagukunda mu nyuma mukorana akazana urukundo rusumba rwa rundi rwa mbere amaze kuza gahora mwakweke muca kumbe arafise inda mu nyuma urumva waramwatse urukundo ara muga mu nyuma aragarutse ati ndagukunda so bimaze kugira uko akaza mugakundana nkuko nawe nkaje ndi umuhungu nari ndagukunda urashobora guca ufata ugakontorora igihe mwoba mwaramaranye mwoba mwarabonanye mu njamaye urakontorora itarike n'inda igihe ivukira
ariko udahura uguye muri ico caha ugahura si wewe wayimuteye ugahura byose bimeze fresh. So umaze kugira ati urabona mukorana dufate nk'ikintu mwiyonzukira nta kirabuze, ubona nk'aba boss ashaka kuguhamagara ati iki kintu byagenze gute ko ntashobora kukibona. So kubera kimwe nakubwira abakobwa n'ahantu barishikira mu bisanzwe, hari ahantu bashika twe tudashika bivanye n'ukuntu baba babibonye, kugira wikuremwo nk'abari we watwaye ico kintu ashobora kwitetera nyene ukagira ati jewe iki kintu vraiment ntaco natwaye. Aba bose bavyumva barashobora kugutahura, umajije kubibasigura akakubwira ati iki kintu ntaco natwaye, murazi ivyo njejwe, murazi akazi nkora. Bashobora kuba dufate mukorana muri babiri, hari nk'ivyo bikombe ayo mahera ni ca kindi, twe ni hariho ahantu dushika, ni hariho ahantu tudashika. Muga nk'umukobwa arafise nta na hamwe yimiriwe, bimaze kuba uko habuze ikintu ubona mwese nk'uko muba muri babiri barabahamagara bakababwira ati nimuze iki kintu ko cabuze cagiye hehe, baradukoranya bakatubaza ati wewe ubizi kwiki, we nawe ubizi kwiki. Bimaze kuba bimeze uko uwicaha cagira kiramwakira, mugabo bamanza kuraba rega uwivye n'uwutivye uramubona, barakora iperereza muga ntibashoka bafata iyo ngingo ubwo nyene, nk'uko barinze bagusiga mu rupangu baba bagusizeho bakwizeye. Mwege babiri nyene nibo baca basigara bababaza, kandi ntibashoka bafata ingingo ubwo nyene, barakora iperereza bukebuke kugira iki icaha cagire kuri wa wundi. Ishirahamwe ririho kabisa. Iyo n'akazi urabona kera barashobora nko kukwirukana mw'ijoro, bamaze kukwirukana mw'ijoro ukabura aho urara, ugahura nk'umubosi arakwirukanye mw'ijoro, ugahura ugira uriko urayerera mw'ijoro. Ariko ubu wariyandikishije uca ugenda ufise n'akabaje, barakwakira tena bakakurangira n'akazi. Ishirahamwe iriho kandi bakwakira neza. Iryo shirahamwe ryitwa Katete Burundi. Kera urazi ko umukozi yaturubikwa ugahura bamwirukanye ijoro, ariko ubu akazi karangiye uca ugenda mw'ico gisata barakuronderera akazi, ukarya mukoga kabisa, barakuronderera akazi. Ishirahamwe umaze ryarakurondereye ako kazi, urashobora kucuja kubyitura ukagira ati jewe ku kazi ndabona bitagenda neza, mwugira ico mumfashe, kuko ni aba bose burya baba bakwiye nk'ufata abakozi bo mu nzu bakabaha nk'agaciro gakomeye, kuko abakozi bo mu nzu hasa naho menga bashobora kubasuzugura, bafise sinzi ukuntu bivuga,
ikintu gikomeye nibo baba rationalisation, nibo bateka bagorora impuzu, nibo batuma babegwa, eka n'ibintu vyinshi bakora. Mu gacukura ariko barabaturubika, ugahura bariko babagirira ibintu menga sabakozi. Hari abakoresha benshi uhura baturubika abakozi ukiyumvira ati ubu n'umukozi canke ibi n'ibiki. Ariko umukozi ni ikintu gikomeye, arakufasasi akakumesera, akukorera ibintu vyinshi. Rero mu bisanzwe nkamukoresha yoba yiyumvira ati kwirukana umuntu mwijoro canke kumuturubika ugahura yakoze ntamuhaye amafaranga yiwe, nk'uwo vrema ntariyumvira neza mu mutwe. Hari umukozi ni ikintu gikomeye, hasasa umukozi wo mu nzu. Umukozi wo mu nzu dufate barashobora kudusigira nk'inzu yose, muri irya nzu bayigusigiye, irya nzu biba vyita kari gwawe. Maze kuba ari gwawe kubabona nk'ababosi bashobora kugenda mu gatondo bakagenda bakaguruka nko mwijoro, bakubwira ati sigarana inzu wewe niwe wikontorora, bagahurira kila kintu cose wamaze kugishira ku mwanya. Umugabo wamara nko guhembesha bakakubwira ati udakubiswe, bakakubwira ati genda. Imagine ugacuhura warakoze kugira uronke uduhera twiwawe biciye kure. Wituye yashira hamwe irashobora kugenda kukwishuriza, ibintu bikaguma bigenda neza. Umubose ashobora kugira ati akakwigisha ku kazi icambere kukinjika, ugakora nyene ikintu neza, ugahura oriente nko kukorera umuzungu, genda akakujana nko hanze, vyose ugahura ushitse ku rundi rugero. Dufate nk'akazi kacu uvuga ati jewe ngire ndakavemo, uvuga ati ngire ndakavemo, umaze kuvuga ati jewe ngire nkore, urashobora kuvuga ati mu gihe maze gukora ndashobora kuba ndiko ndakora ngire nigi moto awi imodoka, ku buryo ndabe ko nanje noshika ku rundi rugero, nyonga imodoka awi bajaji awi moto. Iyo uri kurakora ukifuza nko kubaka, so umaze kugira ati uri kurakora buno buzi bwacu, bivanye twese hariho nk'ababaja mushobora kugira ati je vraiment arashaka kuvuga ati ngire ndondere umukozi mugenzanje umukobwa dukundane, bibaye ngombwa tubane. N'abandi bavuga ati hakunza n'uwino ngire nzorondere wo kugatumba. Biri kubiri, ugashobora kuza ukeneye nko kuzana kurongora, bivanye n'ukuntu uwo mukunzi wawe mwamaze kumvikana, ushaka kumubwira ati wewe kora nanje nkore, hama duce tugirane, duce duteranya amahera, hama duce dukora umugambi, hama duce tubana. Ati umugambi muwe nimba dushobora korora, dushobora kudandaza, tucashobora kucigira aho nyene turi babiri, hama tugaca dutegura mariage yacu. So hariho abajama benshi twayaze barantera iswari, ambwira ati jewe nararongoye umudemo wini Bujumbura, umukobwa twarakundana, tumaze gukundana barabahungu babiri, amushikana ruguru, ndamushikanye ruguru, umukobwa ndasubira je nanje kugaruka gukora iki bwa kazi ko munzu. Ndamushikanye ruguru, amaze ukwezi kumwe yambwira ati mbe hiranyishe jewe n'ukuri ishaka kumanuka,
kandi ndashaka uduge. Umuhungu aravuga ati sheri ihangane jewe nzoza nta ngorane. Umuhungu akaduga agasubira kumumenyereza, amaze kumumenyereza umuhungu arasubira aramanuka. Nta n'ukwezi yamara camubwiye ati jewe n'ukuri wantaye no ruguru, jewe imbeho iranyishe, jewe nkeneye umanukane. Umuhungu aravuga ati nta buryo mfise bwo kubino i Bujumbura, impamvu nagushizeho iyo reka nkore ugire nte nanje ndondera ubuzima nzoza ndakurungikira amahera. Umukobwa haje uwundi umugenzi we aramubwiye ati jewe nkora i Bujumbura, uraba ukagira nte ukaza amahera tuyaronka ukuntu abaramusambuje. Umukobwa acafata vya bintu vyose aragurisha, amaze kugurisha acaramanuka. Amaze kumanuka umuhungu yagiye nko ku kasoko agiye gusuma bica birabomana, arakanguka aragira ati we washitse ino gute, we sinakubwiye umanukana ukanga. Umuhungu n'ubu ariko ariga, ariko ararondera ubundi nyene babane, kubera urumva yaciye aba igisambo cini. Haciye aba n'uwundi umugenzi aragira ati barakundana, wowe barumvikana, aramuha umutahe, ararimisha imiceri, aragira nte, ubu babanye neza. Rero nkubwiye ati kurongora umudemu wino nuko muba wamajije kumuraba. Nk'uwo urumva yarahemutse, uwundi nawe birumvikana barabana. Umanza kumuraba ukuntu yoba ateye n'ukuntu biba bimeze kweli. Nobwira nk'abakozi bakora akazi nk'ako nkora yuko ukeneye kuzana umukunzi nimukundane, mwigane, musenyere ku mugozi umwe, umanze wige kazoza, umanze umurabe mbe umuntu ndamushikanye mu rugo yogira icamarira mu buzima, hari ikintu yomara mu buzima bw'iwanje, kuko bavuze ati uza guhisha itunga ahisha umugore. Rero umanza rero nukugenda tugira nte mwigana. Murakoze cyane.